tugitangura tukiri mu majonjora baratubwira ati kubera yuko Gitega igiye kuba umugwa mukuru munini cyane wagutse muri ya ntunganyo nshasha ya leta bona neza yuko intara nka Gitega, Muramvya, Karusi na Mwaro ariko zamaze kuja hamwe. Rero ubwo ni Gitega ubundi tukivuga ngo Miss yaja serukira Mwaro canke yaja serukira Muramvya canke yaja serukira Karusi, ahubwo yaja serukira mu ntara ya Gitega. Mu gihe tutaramenya ngo hajya bavuka muri rya komine hazokwitwa uku, twebwe dusipoza yuko ari muri Gitega. Ni dupresiza exactement komine zone muri rusangi twebwe twategerezwa kubifata nkuko ari umwe. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV, reka ndabaha ikaze, ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, waba uri no hanze yacu, aba diaspora muri rusangi, ndababwire ngo big up sana. Ushobora kuba uravye ikiganiro ukaba utagira subscribe. Cyo twavuganye n'ivya bindi nyene. Utegera ikiganiro, gira subscribe kugira ngo ubukurikira ikiganiro kizokurikira uzoba wa mbere mu kukiraba. Ariko wasi ushare ikiganiro kugira ngo bagenzi bawe bakibone. Iyo ndi gaha kuri kamera ndakubwira ngo don't give up mu byo uriko urakora byose, haje ugiye gucika intege niho bigiye gutangura. Rero igituma ndakubwira ngo don't give up nuko ababihevye n'ubundi barabihevye nyene hama barapfa, ariko abatabihevye barakomeje hama mu buzima barakomeza kugenda neza. Iyo ndi gaha rero simba nije nyene mbari kumwe n'umu invité uramusi ngeze Igitega rero ngo bayaga amaki ndi kumwe n'umuye musisha. Timuzi ko nagiye muri Miss Ngoma, uwo mubona imbere za kamera niwe ariko arabica biracika. Tumuhe ikaze. Yes, murakoze cyane. Kumbure ku mazina yanje benshi baramenyere mu biganiro bya Buja FM. Sonze ndumumenyesha makuru muri Buja FM Gitega. Ku mazina yanje ni Raste Bailati MC Bailando. Yes, nuko. Rero nakoresheje ikiganiro umuntu asambwira ngo afite amazina ngo 23. Nayo mazina 23 yambwiye ngo bivana ngo n'ayabango hari abavyeyi hari abamwise. Kwa amazina y'abavyeyi ni gute? Amazina y'abavyeyi no nahereye ko ni Raste Bailati. Ya Bailando. Akazi nako kaguhaye? Ya akazi kama izina rya MC Bailando nakazi navuga kibijanye n'ivyo dusanzwe dukora ya byuko MCinga mu ma event ya nibindi bigiye bitandukanye. Yes. Ya wavuze ko uri umu journalist muri Buja FM Gitega, ariko si uvuga ko uri umu MC. Biroroshe gufatanya ubwo buzi bubiri? Ya biroroshe cyane kubera ko ugarageje kuraba kazi ku MC nakazi ukora nakazi ukora mu gihe baguhamagaye. Akazi ko journaliste nako nakazi ukora mu gihe usanzwe ariyo post usanzwe urimo ya misi yose, umurimo wa misi yose. Ngabo MC navuga yuko arakazi dukora mu gihe baguhamagaye ari evenement kanaka ibaye. Ya muri ibyo byose wowe kubgawe simvuze ngo akoroshe naka ko bivana umuntu ikagakora wakakorohera naka. So buzi bose buroroshe bya vrai? Yes, bose buroroshe, bisaba yuko gusa ikintu cyose ugiha umwanya, igihe cyose ikintu cyose ugihaye komsa nta kazi na kamwe uvuga ngo karakugora mu gihe wagafatiye umwanya ukagaha urutonde rumeze neza. Yego. Nibaza ko aho twakumenye canke aho twakubonye bariko mu MC mu Miss Ngoma. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV, reka ndabaha ikaze, ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, waba uri no hanze yacu, aba diaspora muri rusangi, ndababwire ngo big up sana. Ushobora kuba uravye ikiganiro ukaba utagira subscribe. Cyo twavuganye n'ivya bindi nyene. Utegera ikiganiro, gira subscribe kugira ngo ubukurikira ikiganiro kizokurikira uzoba wa mbere mu kukiraba.
ariko si ushare ikiganiro kugira ngo bagenzi bawe bakibone. Ya iyo ndi gaha kuri kamera nkunda kukubwira ngo don't give up mu byo uriko urakora byose, haje ugiye gucika intege niho biba bigiye gutangura. Rero igituma ndakubwira ngo don't give up nuko ababihevye n'ubundi barabihevye nyene hama barapfa, ariko abatabihevye barakomeje hama ubuzima barakomeza kugenda neza. Iyo ndi gaha rero simba ndi jenyene, mba ndi kumwe n'umu invité uramusi ngeze Igitega rero ngo bayaga amaki, ndi kumwe n'umu MC sha. Simuzi ko nagiye muri Miss Ngoma, uwo mubona imbere za kamera niwe ariko arabica biracika. Tumuhe ikaze. Yes, murakoze cyane. Kumbure ku mazina yanje benshi baramenyere mu biganiro bya Buja FM. Sonze ndumumenyesha makuru muri Buja FM Gitega. Ku mazina yanje ni Raste Wairat MC Bailando. Yes, nuko. Rero nakoresheje ikiganiro umuntu asambwira ngo afite amazina ngo 23. Hari amazina 23 yambwiye ngo bivana ngo n'ayabanga, hari abavyeyi hari abamwise. Kwa amazina y'abavyeyi ni gute? Amazina y'abavyeyi no nahereye ko ni Raste Wairat. Ya Bailando. Akazi nako kaguhaye? Ya akazi kama izina rya MC Bailando nakazi navuga kibijanye n'ivyo dusanzwe dukora ya byo kwemsinga mu ma event ya n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes. Ya wavuze ko uri umu journalist muri Buja FM Gitega, ariko si uvuga ko uri umu MC. Biroroshe gufatanya ubwo buzi bubiri? Ya biroroshe cyane kubera ko ugerageje kuraba kazi ku MC nakazi ukora nakazi ukora mu gihe baguhamagaye. Akazi k'ubu journaliste nako nakazi ukora mu gihe usanzwe ariyo post usanzwe urimo ya misi yose, umurimo wa misi yose. Ngabo MC navuga yuko arakazi dukora mu gihe baguhamagaye ari evenement kanaka ibaye. Ya muri ibyo byose wowe kubgawe simvuze ngo akoroshe naka ko bivana umuntu yeka agakora wakakorohera naka. So buzi bose buroroshe bya vrai? Yes, bose buroroshe, bisaba yuko gusa ikintu cyose ugiha umwanya, igihe cyose ikintu cyose ugihaye komsa nta kazi nakamwe uvuga ngo karakugora mu gihe wagafatiye umwanya ukagaha urutonde rumeze neza. Yego. Nibaza ko aho twakumenyeye canke aho twakubonye bariko mu MC mu Miss Ngoma uri kuraraba ingene organisation ya Miss ukungene vyagiye biragenda, hari bitagenze neza, ni tandukaniro riri hagati y'ivy'umwaka n'ibindi vyaheze kera. So January ndahari nko kubivuze kandi nibaza ko ivyo nagiye mbona ama event twagiye dukora mu myaka iheze n'ivyabaye ego bavuga ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe. Urabona neza yuko mu byukuri byari biteguwe neza kandi dushimire cyane abantu bari bagiye bategura kiriya gikogwa, korana yuko bari bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Nubwo nyene urabona yuko turi mu bibazo bijanye n'ivy'umuyaga nkwari gusanga biza biragorana cyane vraiment. Biriya navyo umuntu ntiyobishira muri organisation yabari babiteguye kuko ku ruhande rw'abateguye iriya evenement byari bimeze neza muri rusange. Ibyagiye biraba hajya bitagenze neza si ku bibazo technique yo muri organisation interne, ariko ni bibazo vyagiye biritamwe mu nyuma, ariko bitavuze yuko vyari biri mu byo baba batari barategekanije. Yes. Katwara tuba mu Miss Ngoma ari umukobwa avuka Igitega. Mugo bunye twarumvise ko ari mengo ama province ane. Ubu mwaka kubera iki mwahisemwo kugira ayo ma province? Ni kubera igiye atayikoresha rya ntashasha canke nibe mwashatse kuvyorganiza gutyo? Mu bisanzwe bari abateguye kiriya gikogwa hari ibyo bagiye baradushikiriza, ico kibazo twarakibajije natwe tugitangura tukiri mu majonjora. Baratubwira ati kubera yuko Gitega igiye kuba umugwa mukuru munini cyane wagutse muri ya ntunganyo nshasha ya leta, bona neza yuko intara nka Gitega, Muramvya, Karusi na Mwaro anako zamaze kuja hamwe. Rero ubwo ni Gitega ubundi tukivuga ngo Miss
yaje aserukira Mwaro canke yaje aserukira Muramvya canke yaje aserukira Karusi ahubwo yaje aserukira mu ntara ya Gitega mu gihe tutaramenya ngo hajya bavuka muri rya komine hazokwitwa uku twebwe dusipoza yuko ari muri Gitega ni dupresiza exactement ikomine zone muri rusangi twebwe twategerezwa kubifata nkuko ari umwe mu bamisi basurutse Igitega uretse ko atari nga muri Gitega centre ariko bari kure ya centre ariko bari muri Gitega. Yeah. Uravye bon. Je nabonye abantu bitoje, muravye abantu bitoje ko twaje muri demi finale. Bon, reka ikibazo cyane makuru ivyo vya Miss Ngoma kuko nibaza ko ari ikintu abantu nimba bazobibona kuko igihe turiko turabona ari ma province arinda ma province ane akaba atabantu benshi nibaza ko babimenye nta benshi bigeza ko babimenye nibaza ko ari abantu batabimenye kubera ko maybe ata ma publication menshi bagize canke batiri baravuga ati iki gikorwa kiro gikorwa gutya nibaza ko ari abantu bataraje kubera batabimenye ariko barabishaka navyo vyobamwo kuko urabona kenshi bariya bateguye kira gikorwa kenshi bakunze kubakoresha réseaux sociaux mu Burundi naho urazi yuko réseaux sociaux oya mu Burundi bisanzwe ivyo twahora tubona ku ma Facebook ku ma YouTube tukabona nyene ama movement nka Miss Ngoma Miss nyene Miss Burundi tukana biko birasirikira ahantu henshi novuga ko muri vyinshi byatumye bitaje hanze cyane nibaza ko byavanye n'intunganyo yabo kuko twebwe mu byo twako turagenda dukorera hajya muri kijya kibanza byari ivyo baduhaye finally donc bamaze gutegura yes bamaze gutegura byari muri organisation interne urumva ko ntitwari kuvyinjiramo cyane ngo kubera ikintu bitagiye muri kuri TV kanaka kubera ikintu bitagiye ku kinyamakuru kanaka ariko Donald Leta kuba bakurikirana kenshi amakuru y'Igitega biraca ku mboga nyinshi zitandukanye zo mu ntara ya Gitega hari n'imboga zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu Burundi muri rusangi zagiye zivuga ko ubona neza ko abashoye kwashika sinovuga ko bose bakoresha Facebook WhatsApp canke za Instagram n'izindi mbuga ariko hari abagiye baranabimenye bavyumviye mu masamirizi nk'izisamirizi usanga dukoreramwo nibaza ko twaragiye turabicishamwo ariko nibaza ko ahanini ingene bari babiteguye nyine ubwabo nibaza ko ari bo bomenye igituma nuvuga mutabibonye nkuko mwabishaka yego nibaza ko vya Miss ivyo twobigarukiriza ngaha ariko je akantu kamwe kanyuma shaka kubaza kuko deja twacari muri demi finale turi finale byaraboroheye hari umuntu nabipostinze umuntu mwacambwira ngo je ngaho nta numwe nari gushobora gutora kuko terima barasa kandi bose barumva ko afite imigambi irashe ugerageje kuraba kabisa novuga yuko bari abigeme batowe n'abatashoboye gutorwa tuvuge ngo Gitega iratunze kabisa iratunze vraiment nitwaba dufise nk'abandi nk'abajya bari inyuma binyegeje inyuma y'imigambi nkiriya batashimye kuyishira ahagaragara Gitega iratunze kabisa kuko ugerageje kuraba uretse ubwiza bwo ku mubiri ubwenge nico kintu gikuru n'abana bakiri bato kandi yes n'abana bakiri bato bafise ivyumviro bikomeye cyane ugerageje kuraba ku myaka mike bafise ukumva ivyumviro n'ingene biteguye guteza imbere igihugu muri rusangi bahereye aho basanzwe baba kuri sagaseseshwa rumuri turana yuko najyahangiro rya leta rya 2040 igihugu kizoba kiri mu bihugu vyifashe kumbure rero ugerageje kuraba bano bigeme urana ko mu migambi y'iterambere bafise bari muri ya mbono ya leta yo gushigikira novuga imigabo n'imigambi igihugu cagiye gishira imbere barazi ko bavuga ngo turi kumwe twese birashoboka umugani wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ubona neza yuko iriya migambi hamwe yoshigikirwa vy'ukuri nta nkeka igihugu muri 2060 kizoba gifise gwaruka gwagiteje imbere vy'ukuri biboneka igihugu kizoba giteye imbere ku rwego rwo hejuru yego nukuri sinzi wewe as umujournaliste canke umu MC ku ma platform y'Igitega
ubona ari irihe tandukaniro riri hagati kuko normalement iyo ibintu twabimenye duha tubimenye nyene mako bumwe tutabimenye cyane nibaza ko ari kubera ico kintu cyo kudakorana eske hari itandukaniro ryo kuvuga ngo hani Gitega hani Bujumbura twari dukwiye gukorana gute kugira ngo bitere imbere donc ibintu byose kubera ibintu byose uri ku ma social medias kugira ngo bikomeze bigenda neza wobona aho ko gwiki bo icambere na mbere cyo nuko tugomba kubanza guhindura ivyumviro yego tugomba guhindura mentality bari Bujumbura bari Gitega tukumva twese ko ivyo dukora ari bimwe kandi bifise intumbero imwe twari dukwiye gushira ingufu hamwe kuko turetse no gucisha ijya nino sinzi ko mumaze kubibona hari akantu ndabivugira no kuri no TV hari igihe uzosanga bakagize ko commentaire mugabo nivya kuvuga ukuri hama ukwanga kakwanga ugukunda kagukunda hari ukuntu usanga novuga bino binyamakuru byo mu gisagara cya Bujumbura usanga bitagomba guha umwanya ibinyamakuru byo muri interieur dufate bino binyamakuru novuga bisanzwe biriko biragerageza kuduza impano z'abantu bakiri batoyi donc bagashaka kuzibona nkaho menga ikitavukiye Bujumbura ikizavukiye Bujumbura ico naho gikwiye gushika nta support urakunze kubona kenshi bapartage amalinki yego turabasavye mudushigikire mugabo namajoro tugiye kurabusanga ari ivyo babandi nyene bamwe baruguru tuvuge kagaterme kabo bamwe baruguru bamwe bafatwa nk'abaruguru bamwe bisanga muri kakandi nyene kagasirikwi kabo mugabo kitavuze yuko bari ruguru bo bama bafollowinga bama bakurikira bari Bujumbura kandi wanashima suko bavuga barusha ibintu byinshi ariko nukwera wa mutima wo muri interieur barafise ukuntu bashigikira mugabo nukuri nakubesha nyamuzi abantu ba mbere bakunda umuntu avuye inyuma ozaranture ya province ya ruguru n'abantu babibereye ruguru vraiment barakunda abantu bavuye mu zindi ntara babashigikire sempre atangorane nimwe bifitiye sawa Jenny baza ko akama bakumva kandi bazoba supporting Joa vite Jenny baza ko très bien tuzozi Gitega numva shaka kuzozi Gitega na Bujumbura isigaye ikora nka Bujumbura mbere mwana barenze nibaza ko ico ni kuri ntakigoye kirimo hari abantu benshi bakunze kuba bibaza ngo kuja gukora ikintu catari kugira ngo umenyekane ngo birasaba ngo ube uri umuntu agara urumva yani kuba kumwe mukaba solidaire gutya vyotuma kuko nyamba Bujumbura barabonye neza inzira y'ingene bocishamwo ibintu bakabona ati muri donc ruguru turabona ikintu babuze habuze iki kugira ngo bashobore kuza kubafasha kugira ngo bashobore kuduga erega iterambere n'iryaguma riri Bujumbura nimave mwibaza ngo hariho iterambere rya grave abari Bujumbura zova bashika ko muri interieur batarimo nukuri kose kuko buriya amashiga batatu iyo yavuyemo rimwe naco biba bikimaze nico gituma bikenewe yuko abari Bujumbura abari ruguru n'abari mu mahanga bamenye yuko dutegerezwa gushira ingufu hamwe kugira ngo iterambere rya bino bikorwa mvabwinge dusanzwe tuba dukora bitera imbere reka tugushimire cyane mwakoze cyane ahubwo nije no bashimira kuko ni gake tubona ibinyamakuru biva mu gisagara cya Bujumbura bakiyumvira ku muntu kanaka ari muri interieur bakaza kugira ngo bashobore gukorana ikiganiro natwe tubashimire cyane ahubwo twebwe bivuye ku mutima tubira dusaba n'abandi gushikana kure ntimuze mushike mu ntara ya Gitega gusa muje n'ahandi murabe uko ibintu vyo baranya bitera imbere murakoze no gusupportinga natwe tuzatera imbere merci beaucoup murakoze cyane ciao thank you